94 nigeze gukurikira abantu, nakunda abantu basenga kuva ndi umusore, narakunda abantu basenga naca nirukayo. Hari ahantu mu gihugu kimwe twagiye tuhasanga umwana w'umukobwa Imana yaramugendeye, Imana iramubwira ati hari ahantu ngira ndaguhishurire ngo kandi aho hantu uzohanyegeza abantu banje, hari ikiza kigiye gutera muri iki gihugu, hayi muzocwajana abantu banje. N'ahantu bigeze kwimba inzahabu mu 1700 n'umwobo ushobora kuva ngaha ukagera no kuri centre hari bakamba hari hirya. Imana ishimujana uwo mwana w'umwigeme irahamwinjitse, arahinjira arahegenduza araharaba arahitegereza arahagenduza igihe acaravayo. Icago giteye muri ico gihugu hahungiye abantu 1000 mu mwobo umwe. Candahumva ngo Imana ni hiri. Nanje nari umusore yiruka 94 nkurikira abandi mugabo ntazi ico nkurikiye. Uwo mwobo uwinjiyemo aya masaha nusubira kumenya umunsi, nusubira kumenya n'isaha, nusubira kumenya umurango, nusubira kumenya ijoro. Anje candi pakiza mu bandi basenzi ndiruka barondera Imana. Ndaje nyuma tuca twinjira muri uwo mwobo kuva kuwa mbere saa 3 zo mu gitondo. Turiko turawinjiramo nkaza numva mu vyumba hari ivyumba hirya no hino, ngaza numva ababebe bariko bararira, umugore ariko aronsa umwana. Tukabandanya mwateza kwinjira mufise amatoroshi mufise n'amabuji kuko n'umwizima w'umuzitanya, tugakurikira tukagenda turirimba bakameye kwa abandi basirikare ba Kristo binjiye, tugaca tugenda twagiye ahantu dushobora kugenda iminota 10 turi mu mwobo. Turagera ahantu mu cyumba cyacu turi nk'abantu 20, tuca turasikaho baca batubwira ngo garukira aha niyo bitahera haba hahera. Aho rero hagenda biyahuye. Tuca turicara tuca turasenga tuhaguma ku munsi wa mbere. Aho rero burya n'umuntu burya rero natwe aha inzari dufata kuko tubona ingene umuco n'umuje mugabe ico gihe niwamenye umwijima kuko niwe urimwo gusa niwamenye n'umuco. Ncanda turagumaho turasenga gushikaho numva ko ngomba guhera. Abagabo binjiye muri mpemu, Imana irikira hishura amabanga, Imana irikira babwira ibigiye gukogwa, Imana ikabaha kalendiriye twumva ati muzoce mugenda aha muzosanga umuntu mu bitaro azobagwaye ibi muzamurambize kwibiganza azocakira, nimagena muri urugo ikabaha amadresse tubona. Umuntu akandika kuri agenda ndakamubwira tugenda Makamba uzohasanga inzu isagukya, uzohasanga umugabo hatonze, aho hantu bagwaye abadayimoni muzoce mubasengera bazokira. Barandika kugeza navuze ati ndapfuye neza kuko nturi busubira inyuma, nturi buhaguruke amasengesho atahetse. Gukurikira abakuruta hagera ahantu kuraba baduhembuza utuntu kuko twari abantu bakiri batoya tutaramenya gukurikira abakuze. Baduhembuza amazi y'isukari, turanywa utuzi tw'isukari, turaronga ingufu. Dushitse hanze niho namenye ko tumaze iminsi 7 tutarya tutanywa, niho nakomereye. Aho rero bakubwiye ati aha turacishijeko, ataha rero abagomba kushishikara baca bagenda hera atahera uhagenda iminota 30. Hari igihe ubona isatu irenganye ngo ntacikugira. Umva ko abari muri mpemu wo wewe neshwe ntawoge na hera. Reka babimenyere bajeyo. Abo n'abantu barondera Imana, barondera kuraba Yesu. Aha nubone tugenda gutya, hari abagabo hari abagore bazinanye n'Imana neza mu mvugo yumvikana. Imana ivuga ikirundi bakavuga ikirundi. Bariho bagize umwete, bafashe umwete wo kugira ngo barabuko Yesu asa, baramuhishuriko.